Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Turashima Yesu kuko yatugiriye neza. Twarabonye amashengero ndwi yo muri Asiya. Ndagira ngo dukomeze kwiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu munsi turarabira hamwe amajambo atubwira ngo Yohana yerekwa ivyo mwijoro. Turagira ngo twinjire mu gihimba ca kane rero cy'ibyahishuriwe Yohana kugira ngo dukomeze inyigisho mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ndararika umwe wese ahari hose kugira ngo akurikirane izi nyigisho zizamufasha. Uno munsi abantu benshi barasinziriye, uno munsi abantu benshi baragadutse, uno munsi ishengero riranyotewe, ariko ndagira ngo ishengero ry'Imana rikanguke. Ndagira ngo umugeni wa Yesu abe maso. Ndagira ngo abantu b'Imana bari hose bakomeze kuvugutirwa no kwezwa. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Tugiye gusenga kugira ngo twinjire muri ano majambo. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kuko ari ugirira neza ishengero, kuko ari ugirira neza ubwoko bwawe, kuko ari ugirira neza abatoranijwe, ugakomeza kubakangura, ubabwira ati gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa nabonye bisonzera imbere y'Imana yanje. Ndasengera umugeni wa Kristo, ndasengera igurupe b'amaso, ndasengera ishengero ry'abera aho riri hose munsi y'izuba, kugira ngo bakomeze gukanguka. Turi mu minsi ya nyuma, kugira ngo umwami wacu Yesu niwaza tuce tugusanganira. Yesu urakoze Mana, haleluya. Yesu nubishimwe cyane. Nuko mwami, ku bantu bose bagiye kumviriza, mwami ndabasengeye, ndabasabiye mpwemu yera, ndabasabiye gutahura, ndabasabiye kunogerwa no kumva, kandi bace bashira mu ngira y'amajambo. Mwami Yesu, kugira ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ubahe kwihana, ubahe gutumbera umusaraba, ubahe kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Urakoze Mana, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turagira ngo dusome amajambo y'Imana tubwira ngo Yohana yerekwa ivyo mwijuru. Turagira ngo dusome aya majambo, hanyuma buri muntu wese azingurure Bibiliya dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimbano ca kane umurongo n'uwa mbere. Turasoma tugeze ku murongo w'11. Imana ishimwe cyane. Hanyuma y'ivyo ndabye mbona mwijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzoba hanyuma y'ivyo. Ako kanya mba muri mpwemu, kandi mbona intebe iteretse mu ijuru, mbona n'uyivyagiyeko. Uwaravyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko, bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'izahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi imuri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe n'izo mpwemu ndwi z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahure gisa n'urubona, kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane casa n'inkukuma iguruka. Ivyo binyabugingo 4 bifise amaso, bifise amababa 6, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro, byama bivuga biti uwera, uwera, uwera niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo bya binyabugingo bihaye guhimbazwa n'icubahiro
n'ishimwe y'ibyagiye kuri ya ntebe niyo ibaho ibihe bitazoshira. Ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe bagasenga ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu, mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe wera, kuko ari wewe waremye byose, icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Nimwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihabwa icubahiro. Yohana atuzaniye amakuru y'iby'ijuru. Mwana data, mbega mu gukizwa kwawe hari amakuru y'ijuru ufise? Mbega mu gukizwa kwawe hari la bonne nouvelle du ciel ufise? Mbega mu gukizwa kwawe hari aho winjira muri mpwemu kugira ngo wumve ijwi ry'Imana? Ndagira ngo nibutse abasenga, abakristo, abana b'Imana, muhere mwumva ibiyago byo mu ijuru, muhere mwumva ibiganiro byo mu ijuru. Yesu azabaganirize, mpwemu yera abavugishe, kuko utaganirijwe na mpwemu yera yogwanirizwa nande? Utayagishijwe na Yesu Kristo yoyagishwa nande? Ibiyago bya buri munsi nibyo bituma abantu bacika ibihumane. Ibiyago byo mu isi, ibitwenza bibi, ibintu bibi bipfuye, ibintu bibi bipfuye byo turaba muri za telefone, ibintu bibi bipfuye, amakuru twumva hirya no hino arabujije ijuru umugeni wa Kristo. Ndagira ngo twinjire muri aya makuru y'ijuru. Yohana yerekwa ibyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Turibuka yuko Yohana yari mu kizinga c'Ipatimo, yabanje kubona ubwiza bw'umuherezi mukuru Yesu Kristo, aramwiyereka, amusanga ahantu habi, ahantu hononekaye, ahantu handuye, maze aramubwira ati cyona cyose ukirungike. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ishengero, ndabwiye ngo icyo mubona ntimureke kukivuga, icyo mwe yarababwira ntimureke kukimenyesha abandi. Nico gituma tutagomba guhorereza, nico gituma tutagomba gusinzira. Icyo mufise mukivuge, icyo mufise mureke kukizimbanya, kuko nta bihe dusigaranye. Iminsi irahita vuba. Ni igihe cyiza cyo kubaduka, ni igihe cyiza cyo guhaguruka tugakorera Yesu bigishoboka. Imana ishimwe cyane. Yohana yari yarumvise ijwi hari ku munsi w'Imana, yumva ijwi rivugira inyuma yiwe, arahindukira abonana umwami Yesu Kristo, aramubwira ati nari narapfuye ariko raba none mpora ndi muzima. Rero hano turagira ngo turabe Yohana yongera kumva irindi jwi rimuhamagara kuduga mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ngo hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru. Haleluya. Ubwa mbere Yohana yarahindukiye araba inyuma abona umuherezi mukuru Yesu Kristo, intambwe y'umuryango wa Yuda, umuherezi mukuru umwe yadupfiriye ku musaraba. Ariko none arangije no kumubwira iby'amashengero ndwi, Yohana agize atya yumva agoberewe kuraba mu ijuru, yumva agoberewe kurangamiza mu ijuru. Mwene data, hari aho bishika ukarangamiza mu ijuru. Haleluya. Hari aho bishika ukarangamiza mu ijuru. Ibi byarashikiye na Aburahamu, arangamiza mu ijuru. Imana amubwira ngo raba mu ijuru witegereze inyenyeri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yohana ngo arabye mu ijuru abona urugi rwuguruye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Imana ishimwe cyane. Ijwi riramubwira riti duga, rimeze nk'inzamba. Haleluya. Iri jwi ryaramubwiye ubwa mbere riti kibona ucandike, hanyuma ryongeye kumubwira riti duga uze hano. Iri jwi rimeze nk'inzamba, ni ijwi ry'inzamba, nka ya nzamba tuzi twese ivugwa muri Bibiliya igiye kuzahamagara umugeni. Inzamba, iyo mwumvise ijwi mumenye ko inzamba, ijwi ry'inzamba rifitaniye ubucuti n'inzamba
abana b'Imana biteze kuzokumva inzamba y'akabanga, inzamba y'Imana, inzamba y'umwami Yesu Kristo, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru azohamagara, maze abapfuye bakaba ari babanza kuzuka, bakazuka batagishira kubora, hanyuma natwe abariho tukazoca tumusanganira, tukabakurikira, tukakora idefile mu kirere, aho tuzokwamana n'umwami wacu Yesu Kristo, tuzokwama turi mu birori, turi mu munezero. Iri jwi ry'inzamba ryahamagaye Yohana ni ryajwi rimeze nka ryajwi ry'inzamba. Haleluya! ryari ijwi ry'inzamba rirengera cyane. Nuko rero ngo yamubwira riti, duga uze hano nkwereke ibizoba hanyuma y'ibyo. Imana ishimwe cyane, kugira ngo yerekwe ibizoba inyuma y'uko amashengero yo muri Asiya azoba amaze gusozera ibikorwa. Ibizoba hanyuma, haleluya, ibizoba hanyuma umugeni amaze kuduzwa mu ijuru. Ibizoba hanyuma aho ishengero rimozoba rimaze gusanganira Mesiya mu kirere. Ibizoba hanyuma, ndagira ngo twinjire mu bizoba hanyuma. Ibyo bizoba hanyuma ni ibihe? Nibizoba inyuma y'uko iyi si imaze gukurwaho, imaze kurangira. Ibizoba hanyuma inyuma y'uko Imana imaze kuza kwima ingoma. Imana ihabwa icyubahiro cyane, aho Mesiya azaba amaze guhabwa ubwami n'inganji ku mugaragaro. Abana b'Imana, abakristo bakazokwamana nawe, tukazokwama ibihe byose turi mu munezero, turi kumwe na Data, ngo tuzomuraba ukwasa. Haleluya! ngo kandi ngo tuzokwama dushashe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ishimwe cyane. Nuko rero iryo jwi rimbwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 2 batubwira ngo, ako kanya mba muri mpwemu, kandi mbona intebe iteretse mu ijuru, mbona n'uyivyagiye ko. Imana ishimwe cyane. Yohana yongera kuba muri mpwemu bugira kabiri. Ubwa mbere yabaye muri mpwemu abona umuherezi mukuru Yesu Kristo umunyanazareti amwiyeretse mu kizinga c'Ipatimo. Hanyuma amaze kumva iri jwi rigira kabiri, yongeye kuba muri mpwemu bugira kabiri, yongeye kuba muri mpwemu bugira kandi, yahise aba muri mpwemu kugira ngo yongere kwerekwa ibikomeye n'ibihambaye. Mwene data, nutaba muri mpwemu ntabwo woshobora kwerekwa ibikomeye n'ibihambaye, ariko niwinjira muri mpwemu uzobasha gutahura, uzobasha gusobanurirwa, uzobasha kubwirwa ibikomeye n'ibihambaye, ibyo umwana w'umuntu atabasha kumenya, ibyo ab'isi batazi, ariko Imana yabiteguriye abayikunda, ibyo amaso atigeze kubona n'ibyo amatwi atigeze kumva, ibyo tutigeze kubwirwa mu isi, tugiye kubihabwa muri mpwemu. Uzobihabwa niwinjira muri mpwemu. Va mu by'isi, va mu mubiri, reka kuguma wizingamitse uri mu by'isi, nuvemo niutangure kwinjira mu majambo y'ubwiru bw'Imana, winjire muri mpwemu. Igitabo cy'ibyahishuro Yohana, kugira ngo ugisobanukirwe, nuko winjira muri mpwemu. Uri mu mubiri ntacyo womenya, uri mu mubiri womera nk'abandi bose, uri mu mubiri wo kwisanga uri goyigoyi, uri mu mubiri wo twagwa n'umuyaga, wo twagwa n'ibivumbuzi. Ariko maze kwinjira muri mpwemu uca utangura gusobanurirwa iby'ijuru. Ngo ako kanya aba muri mpwemu. Kuba muri mpwemu bisobanurwa kuhabwa ubundi busobanuro, ubwenge bwo kubasha gusobanurirwa amabanga. Ndagira ngo mbwira abantu tugiye gusangira amajambo y'iki gitabo, mwinjire muri mpwemu, kuko nimwabisobanurirwa mu mubiri ntacyo bizobamarira. Nimwabyumva mu mubiri ntacyo bizobamarira. Mubyumva nk'amakuru yose asanzwe yo mu isi, mubyumva nk'ibisobanuro by'abantu, ariko niwinjira muri mpwemu uzoca ubona ibyo mu ijuru, uzoca utahura ibikomeye. Imana ishimwe cyane. Ngo ako kanya Yohana arahingurwa maze amaze kwinjira muri mpwemu, acabona intebe iteretse mu ijuru. Ngo kandi uyivyagiye ko, ngo abona n'uyivyagiye ko. Umurongo wa 3, waravyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi na kitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari wikikije iyo ntebe usa na kitwa simaragido.
Yesu ashimwe cyane. Yohana amaze kwinjira muri mpwema ahabwa ayandi maso, amaso y'impwema arayahabwa, abona intebe iteretse mu ijuru kandi uyivyagiyeko. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo kandi warayivyagiyeko ngo yarafise, ngo yaravyagiye ngo yasa n'akabuyenge kitwa yasipi. Imana ishimwe cyane. Ngo nakitwa sarudiyo. Ngo kandi umunywa amazi wari ukikije iyo ntebe usa nakitwa simaragido. Ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane hano hantu. Hariho amabara atatu, hariho amabuye atatu arimo aragaragaza uyu yaravyagiye kuri ino ntebe. Kubera icyo aya mabara atatu, ndagira ngo mbabwire ko Imana igenda yigaragaza mu buryo budasanzwe. Haleluya, ubwami bw'Imana buzoba bugizwe n'ayo mabara atatu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amabara atatu. Umviriza, ibara rya mbere ngo ryasa n'ibuye ry'igiciro kinini ryitwa yasipi, ngo hamwe n'irindi buye ry'igiciro ryitwa sarudiyo. Aya mabuye abantu benshi ntayo bazi, ntayo barabona koko n'amabuye y'agaciro. Ngo kandi ngo umunywa amazi wari ukikije iyo ntebe ngo wasa nakitwa simaragido. Iryo n'irindi buye ry'igiciro rya gatatu ryitwa simaragido. Imana ishimwe cyane. Haleluya, iryo buye rya gatatu ryitwa simaragido ryari rikoze mu mabara indwi, ryari rikoze ari buye rimwe, ryari rizigujwe n'amabara indwi y'umunywa amazi. Ndagira ngo mbabwire ibanga ry'umunywa amazi, n'ibanga rigaragaza ubwami bw'ingoma y'Imana. Haleluya, umunywa amazi ugaragaza amasezerano Imana yagiranye na Nowa. Umwuzure umaze guhita, Imana ibwira Nowa iti raba ikimenyetso nshizeho cyuko nazokongera kurimbuza isi umwuzure. Imana ishiraho umukororombyi, izana umunywa amazi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kiga cyari ikimenyetso cy'ubwami bw'ingoma ya Mesiya, nkaho Imana yari ije gutegeka ku isi ku mugaragaro, ariko noneho yigaragaza ku bicu. Imana ishimwe cyane. Ku bicu ubwami bw'Imana buhita buragaragara ku bicu. Niko ingoma ya Mesiya igiye kuzoza igaragara ku bicu. Imana ishimwe cyane. Iyo ngoma ya Mesiya izoba igaragazwa n'umunywa amazi w'amabara indwi, kuko Imana ariyo yabigombye ko biba bityo. Iyi ntebe imaze kuba muri ayo mabara atatu, imaze kuba muri ayo mabuye atatu y'igiciro kinini, Imana yahise yigaragaza mwibuye rigira gatatu hashira nk'umunywa amazi w'amabara indwi. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo bisobanuye ngo aho hantu harakayangana, kandi muri ubwo kayangana hari idarapo irahungabana mu ijuru, idarapo y'umunywa amazi y'amabara indwi. Ibi amabara indwi nayo ari muri iyo darapo asobanura iki? Asobanura ubutegetsi n'ububasha n'inganje n'icyubahiro n'ubutwari n'ubwami n'ubutunzi n'ubushobozi bw'ingoma y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Igiharuro ndwi kirasobanura ukunengesera kw'intsinzi. Imana ishimwe cyane. Turakomeje. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngo umurongo wa kane, iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24, kandi kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'izahabu. Yesu ashimwe cyane. Aba bakuru 24 ni abakuru bamba bashibamye, bamba bavyagiye nk'abami, bafise ibitsibo by'ubwami, bafise inkofero z'ubwami, kandi intebe bicayeko n'iz'ubwami. Ndagira ngo mbabwire ko hano turacari muri description y'intebe z'ubwami. Hano Yohana banje kuvuga intebe n'abazicayeko, nta kindi kintu yahereyeko. Iyo umaze gushika mu ijuru utangura kubona intebe y'ubwami nini ya ndende nini y'Imana, hanyuma ugacubona n'izo ntebe z'abandi bami 24, abami bari mu cyubahiro, abami bakikuje iyo ntebe y'Imana. No kuvuga yuko Imana irafise abajanama bamukikuje, bamufasha gushinga no gutegeka ibwirizwa shingiro ryo mu ijuru rigahoraho.
rikaguma rifise ibishigikizo abarishigikiye. Ubwami bw'Imana bwose bugira ababushigikiye. Ubwami bw'Imana burafise abami bahora babushigikiye, bahora basinya, bahora bashinga, bahora bategeka, bahora bavuga bati ibyo Imana ivuze turabishyize ku gikumu, ibyo Imana ishinze turabyemeje. Imana ishimwe cyane. Izi ntebe 24 ziratugaragariza ibanga riri mu ntumwa 12 za Yesu, hamwe no mu miryango 12 y'Abisirayeli. Bose na bose iyo migwi ko ari ibiri iraserukiwe, cyangwa mu yandi majambo irahagarariwe, kugira ngo Abisirayeli nabo babe bafise ubuserukizi muri ubwo bwami, hamwe n'ishengero ry'Imana rya Kristo ryaguzwe mu maraso i Karuvali Golgota. Intumwa 12 nazo kandi ziraserukiwe cyangwa zirahagarariwe. Isezerano rishya rirahagarariwe, n'isezerano rya kera rirahagarariwe, kugira ngo ibyo Imana yavuze byose bisohore, kuko nta na kimwe mu byo Imana yavuze kitazosohora. Haleluya! Nico gituma ari 24 kandi bahora babyagiye imbere y'Imana Data wa twese ashobora byose. Umurongo wa 5 watubwiye ngo kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imirabyo n'amajwi n'imituragaro, kandi muri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe, nizo mpwemu ndwi z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Izi muri ndwi arizo mpwemu ndwi z'Imana, byose biragaruka bigakubita kuri wa munywa w'amazi w'amabarindwi. Murazi ko umunywa w'amazi ugira amabarindwi. Izi mpwemu ndwi arizo muri ndwi ziratwibutsa za mpwemu ndwi z'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu afise impwemu ndwi, twarabisobanuriwe muri bya byete by'amashengero ndwi muri Asiya, kandi twongera turabwirwa muri Yesaya 11 yuko Yesu afise impwemu ndwi. Imana ishimwe cyane. Izi mpwemu ndwi zigaragaza ububasha bw'Imana, zigaragaza ububasha n'inkomezi z'Imana. Izi mpwemu ndwi nta kindi kintu na kimwe gihari gishobora guhungabanya ingoma y'Imana, kuko izi mpwemu ndwi ni ubushobozi. Mu yandi majambo, impwemu ndwi zigaragaza ukunengesera kw'Imana, ububasha bw'Imana, inkomezi z'Imana z'ibihe bidashira, kuko Imana idafise igihe yatanguriye kubaho kandi ntizogira iherezo. N'iki izi mpwemu ndwi zirimo ziratubarira. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Izi ni za mpwemu ndwi z'Imana zagaragaye. Yesu yavuze ati afise impwemu ndwi. Yesu afise impwemu ndwi, kandi Yesu nase n'umwe. Muri ico kibanza c'Imana hari umwami Yesu Kristo ahora ari mu gikiriza ca Data, ari buryo bwa Data. Imana nase n'umwe. Rero izi mpwemu ndwi ni iz'Imana muri Kristo Yesu Umunyanazareti. Haleluya! Umurongo wa 6, kandi intebe kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahuri gisa n'urubona, kandi hagati ahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Haleluya! Imbere y'intebe y'ubwami hariho ipisine, hari ikiyaga, hariho uruzi rubonerana, uruzi rubengerana, uruzi rukayangana, uruzi. Haleluya! Reka dusubiremo ayo majambo. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahure, no kuvuga uruzi rubonerana gisa n'urubona, kandi hagati ahanganye n'iyo ntebe no kwikikuza hari ibinyabugingo 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Mwene Data, uru ruzi ubwarwo rurabonerana, hanyuma ibinyabugingo 4 nabyo byuzuye amaso, no kuvuga ntacyo bihishwa, biraraba inyuma n'imbere, biraraba hejuru no hasi. Ibi binyabugingo bihora bigavye kugira ngo bikontorore, biverifiye, bisuzume, bihakikishe yuko atagasembwa karimo karegeraho Imana ibyagiye. Nta gasembwa kohagera, kuko uru ruzi ruhita rubibona. Aya maso y'ibinyabugingo nayo utabibona. Kugira ngo wegeraho Imana iba, hari uruzi rw'umwuhagiro, uruzi rwo koza, uruzi rwo gutunganya, uruzi rukayangana,
mu yandi majambo amazi ageranywa isuku, ageranywa gukayangana, ngo ni uruzi rubonerana. Imana ishimwe cyane. Rwaba uruzi rubonerana, yaba n'ayo maso y'ibi binyabugingo bine, byose bigaragaza kuvuga ngo nta kintu cyohagera gihumanye, nta kintu cyohagera canduye, kitagaragaye, kidashotse kimenyekana, ntibikunda. Nico gituma inkozi z'ibibi zitazoshikayo, nico gituma abanyabyaha batazoshikayo, nico gituma abicanyi batazogerayo, nico gituma abasambanyi batazogerayo, nico gituma abibone batazogerayo, nico gituma umuntu wese atiyeza atazoraba mu nyonga ha Data. Imana idutabare nshuti z'umusaraba. Nuko Yohana agomba kutuzanira amakuru adusobanurira ikinyabugingo cyose uko kimeze. Umurongo w'indwi. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane cari casa n'inkukuma iguruka. Ibinyabugingo bine byose nabyo biserukira ibiremwa, cyane mu yandi majambo biri mu bwoko bwose bw'ibiremwa by'Imana yaremye kugira ngo bihore biraba. Kimwe kiraraba ikiremwa muntu, kiramenya ibyumviro byawe n'ibitekerezo byawe. Nimba ugomba gukorera Satani, nimba ugomba kugwa, nimba ugomba kuyoba, nimba ugomba kuzimira, uri umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo binyabugingo, harimo ikinyabugingo gisa n'umuntu, gifise kamere nk'ak'umuntu, gifise ibyumviro nk'iby'umuntu, kiramenya ibitekerezo byawe. Iyo uyobye uzimiye, amaso yacu arakuraba akakumenya, ntiwohishwa imbere z'Imana. Hakaba n'ibindi binyabugingo bindi biri mu bindi biremwa, bisobanurwa ngo hariya mu isi y'umwuka hari ibindi biremwa, mwene Data, nabyo nyene birazwi, birarabwa, birasuzumwa. N'ibindi biremwa byo mu nyamaswa, n'ibindi biremwa byose Imana yaremye, byose birasuzumwa. Imana ishimwe cyane. Ibi binyabugingo bine biratwibutsa kandi ubutumwa bune bwo mu isezerano risha, Matayo na Mariko na Luka na Yohana. Ibi binyabugingo bine bikikuje intebe y'Imana biratwibutsa ubutumwa bune bw'Umwami wacu Yesu Kristo, aribwo bushigikira imirimo n'ibikorwa n'ibitangaza n'ibimenyetso Yesu yakoreye ku isi. Iyi ni intebe y'Imana. Ubu bikorwa, ubutumwa bune hano mu isi ni intebe ya Mesiya n'ingoma y'inganji y'Imana hano ku isi. Nimwiteho gusoma ubutumwa bune, nimwiteho gusoma ibyanditswe, nimwiteho gukurikirana ibyanditswe, nimwiteho gushishikara kuramiriza. Bene Data, mumenye ko ingoma ya Mesiya, iyo dusoma ubutumwa bwa Matayo n'ubwa Mariko n'ubwa Luka ndetse n'ubwa Yohana, tuba turimwo turinjira mu bishigikizo by'ingoma ya Mesiya bine. Inkingi zine zigize intebe y'ingoma ya Mesiya hano ku isi. Amaraso ya Yesu yadupfiriye ku musaraba, nico gituma no mu ijuru hari ibinyabugingo bine. Ubu butumwa bune niyo ntawubwinyegeza, niwo kwihisha. Ijambo ry'Imana rirabona, ijambo ry'Imana rirabona, rifise amaso imbere n'inyuma. Ijambo Yesu aho yaca hose nta na kimwe yahishwa, yaramenya. Nubwo atawe yirwa aradoma urutoke, mugabo ibyumviro byabo yarabizi, yarabimenya. Ubu butumwa bune burakora ku muntu akihana, agakizwa, akatura, akemangira Kristo. Naho bomwica ntareka kuvugira Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ibi binyabugingo bine byerekana ko atana kimwe gihishijwe imbere z'Imana. Byose byarimwe, byose biragaragara imbere y'inyonga z'Imana. Haleluya. Umurongo w'umunani uravuga ngo ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, ntibiruhuka ku murango no mu ijoro. Byama bivuga biti, uwera uwera niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Haleluya, haleluya. Ngo ibyo binyabugingo bine
bifise amababa atandatu. Imana ishimwe cyane. Amababa atandatu, abiri nayo gupfuka mu maso, yandi abiri namwe yo kugurukisha, ayandi abiri nayo gupfuka ku birenge, nk'uko Ezekiyeli nawe yabihishuriwe. Imana ishimwe cyane. Nk'uko Yesaya nawe yabihishuriwe muri Yesaya 6 iby'aba baserafi. Haleluya. Aya mababa atandatu y'ibi binyabugingo bine nukuvuga ngo bihora biririmba, bihora bishima, bihora bitazira, bivuga biti uwera, uwera, uwera. Imana ishimwe cyane. Ngo niwe mwami Imana ashobora byose, ngo ijuru n'isi byuzuye icyubahiro cyawe. Imana ishimwe cyane. Ngo yamyeho, ngo kandi ariho, kandi agiraze. Imana yamyeho, Imana yamyeho guhera kuva kera wowe nanje tutarabaho. Imana iriho uno munsi turiko turabwirwa buno butumwa bwiza. Imana igirize kuzana ingoma yayo ku isi ku mugaragaro, kugira ngo ibyaremwe byose bibone ingoma y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana igirize guhemba no guhana. Imana igirize gushimira abakoze bitanga batiziganya. Imana igirize kugira ngo abinantaje n'inkozi z'ibibi zose babibishingwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Rero bihora biririmba bivuga biti uwera, 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 uhoraho Imana nyene ingabo. Mwene data, nimba mwijuru bahora baririmba, none mwisi niki kitubuza guhora dutazira? Niki kitubuza guhora dushima? Niki kitubuza guhora turirimba? Nimuze duhore turirimba bene data, nimuze duhore dutazira Imana yacu, nimuze duhore tuyishima bene data nshuti z'umusaraba, nimuze duhore twemangira Kristo mu byiza no mu mibibi, no mu marishwa no mu magorwa, no mu munezero no mu butunzi, no mu bukene no mu bworo. Duhore dushima tuvuga tuti haleluya, tuti hoziyana mu ijuru, tuti hashemezwe mu izina ry'Uhoraho. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Umurongo w'9 uratubwira ngo kandi iyo bya binyabugingo bine bihaye guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe, iyo byagiye kuri ya ntebe niyo ibaho ibihe bitazoshira, babakuru 24 baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe bagasenga, ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu, Mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icyubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose, icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo babakuru, iyo bya binyabugingo bitanguye guhimbaza, bitanguye gusemerera, haleluya, maze hakaba atmosfere y'umunezero n'indirimbo. Ibinyabugingo ndagira ngo mbabwire yuko aho ibinyabugingo biriko biraririmba, muribuka abaserafi uko baririmba Yesaya ababona, yahise yumva atangura kwihana ibyaha kuko yisanze ari umunyaminwa yanduye. Ngo barabarirana babwirana bati ngo uwera, ngo uwera, ngo uwera. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ijuru n'isi byuzuye icyubahiro cy'Imana. Rero hano mu ijuru naho ibi binyabugingo bine iyo bitanguye kuririmba, mu ijuru huzura umunezero, maze ngo babakuru 24 bagaca nabo babonerwa. Haleluya, haleluya. Bagaca nabo bashikirirwa, nabo bakabaduka, bagatangura nabo bagashirako. Yesu ashimwe cyane. Indirimbo buri mugwi wose urafise uburyo batazira, n'uburyo baririmba, n'uburyo bashima, n'uburyo bakenguruka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umugwi w'ibinyabugingo uvuga ngo uwera, 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 niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Uwo ni umugwi w'ibinyabugingo. Hanyuma umugwi w'abakuru 24 nabo nyene nabo baca bashirako, baca batangura gusenga, baca batangura gutazira. Reka turabe amajambo nabo baciye bashirako. Imana ishimwe cyane. Ngo babakuru ngo baca batangura gutazira, bakavuga bati
mwami, umurongo wa 11, mwami wacu mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose, icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Imana ishimwe cyane. Aba bakuru 24 babereyeho gushigikira, babereyeho kuvuga bati amen, babereyeho gushiraho kashe, babereyeho gutera igikumu. Iyo usenga, iyo wambaza, iyo uri kurasaba, iyo uri kutura umutwaro imbere z'Imana, iyo bimaze kwemerwa, Imana ikakira, Imana ikumva gusenga kwawe, ikumva gutazira kwawe, ikumva amashimwe yawe. Imana ica iyohereza, igahereza umwanya aba bakuru, bagaheza bagashira mu ngiro, bakavuga bati egome. Imana ishimwe cyane. Imana yarabitunganije, Imana yarabiroranije. Nico gituma Imana isezeranye umuntu nta kigusezerana ngo ukibure, icyo isezeranye kirasohora. Niyo gitebye witebye kuzokibona, kuko mu ijuru hari Imana, kandi Imana yarateguye byose bigira neza. Ibintu biraroranye biri ku rutonde. Hari intebe y'Imana, hakaba ibinyabugingo 4 bihora bihimbaza, hakaba abakuru 24 bahita bemeza. Haleluya! Nabo nyene barapfukama, bagaterera ibitsibo byabo hasi, bakubama, bagasenga. Nene data, asangwa abandi basenga, bagapfukama, bakunama. Wewe uri iki? Jewe ndi iki? Cyotuma tudasenga, cyotuma tutavugira Imana, cyotuma tudakorera Imana. Nimba abandi bapfukama, bagaterera ibitsibo byabo imbere z'Imana, bagasenga, wewe nanje uno munsi turiki? Nimuze dusenga Imana, nimuze duce bugufi, nimuze twihane. Abishira hejuru, yemwe bantu bamwe b'abanyamadini, bamwe bishira hejuru, n'abandi bantu b'abatunzi n'abakomeye, nimuce bugufi, kuko n'abami barashira ibitsibo byabo hasi, bagapfukama, bakunama, bagasenga Imana. Imana idutabara. Nuko rero majambo Imana iduhaye yo muri kino gihimba, nagarukiye buri muntu wese ace bugufi, ashire hasi icubahiro ciwe, yongeye gutazira Imana, yongeye kwifatanya n'ibinyabugingo n'abo bakuru ndetse n'abari mu ijuru bose. Tuvuge tuti uwera, 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 uhoraho Imana nyene ingabo, ijuru n'isi byuzuye icubahiro cawe. Icubahiro kibica Imana isumba byose. Uri Imana iriho, uri Imana yamyeho kandi iriho kandi igirize. Birakubereye Mana guhabwa ububasha n'ubushobozi n'icubahiro n'inganji n'ubwami. Birakubereye kuko ibyarimwe byose niwe wabiremye, kandi icatumye bibaho nuko wabigombye. Ndagushimiye Mana kuri ubu butumwa bwiza bw'ubwami bwongeye kuvugwa, bwongeye gutangazwa. Abagumvise bose Mana ubahezagire, kandi bahite bahabwa imbaraga n'inkomezi, bongeye guhezagirwa no kunagurwa no kuvugutirwa no kwezwa. Mwami umugeni wa Kristo abandanye kwitegura Mana, dukomeze kubera amaso ubugingo Mana. Ndasabye Mwami uduharire ibyaha byacu byose, maze udusige ku mwagiro w'amaraso y'ibyaha, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yongere kutwoza ibyaha. Mwami ndabigushimiye. Dusuke ko Mpwemu Yera, tugendane umunaguro, tugendane ikankuro, tugendane agakiza, tugendane kwezwa, tugendane kugororoka. Urakoze Mana, ndabigushimiye nkenguruka. Izina ry'Umwami wacu Yesu rihabwa icubahiro Mana. Data wo mu ijuru bishimirwe, kandi ukomeze kubana n'umwe wese, abera bose ubazigama iminsi yose. Ndabisenze mu izina ry'Umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mwami Yesu abaha umugisha muri byose. Haleluya. Amen.